imana irakara ihana ku cyaha cy'umuntu ikamuhana gushika ku buzukuru, gushika ku nzukuru za kane. Imana irapfuha kubona rero mu Burundi mugabo natwe dukize twaratesetse basha abagabo bose bafise imyaka gushika ku 60 oya n'abafise ijana nta mahoro bigeze baronka muri ubu Burundi. N'ubu nyene turiko turavyina je nahe kwahina nenda benshi mukaraba ya mahoro twibereyemo. None ngaha twari tubuziki kugira bibuko nyene hari habuziki. Ubu rero harageze aho novuga n'umuhava murara ngaha mwese. Hariho abana batoyi batanguye guhonyiza. Kajya gahemera kajya karahabona karashiririye. None rero mwebwe mwavuye hariho ubundi Murundi yitwa Patrice Ntafatiro. Uwo mwaka ntiyaje yavuze ngo muri diaspora ngo nabishwi ngo kubera ngo uvuze ngo ishwida ngo ivyo bariziyo ngo twebwe ngo abishwi. Nagenda babwire rero mwebwe mukorera mu mihingo inyuranye, nagira ndabatume muwe abaserukizi b'u Burundi muri bijya bihugu byose mutemberamwo mubamwe. Muwe abaserukizi b'u Burundi nimuje gusega, sindabatumye kuja gusega. U Burundi Imana yaraduhaye ibikwiye byose. Yaduhaye ubutare, iduha igihugu kirimo imvura, kirimo amazi yiburuka mu myonga akiburuka mu misozi. Tugaburirwa ivyo kurya uteye, ico uteye cyose kiramera. Dufise ubutare. Je nagenda babwire nasanze mu Burundi ibice 80% vy'isi y'u Burundi byose bigizwe n'ubutare gusa. Kubera ubucucu bwacu gusa abinye tubatwe twabakene. Haniga ntuze jewe iwacu hari amabuye yitwa mabubu yankomerekeje inshuro zirega 1000 nsitara ngiye kw'ishure. Sinamenya ko niko nsitara ku butare. N'ubu nyene nta n'amezi abiri arahera menye ko ari ubutare. None ubutare bwitembagaza hejuru mukozimu naho hari iki. Turatunze rero. Nagira ndabasabe mutubera abaserukizi, twe dukeneye mutahe gusa. Hanyuma bajya abandi ico ndabasavye basi niba tatuvuga neza ntibatuvuge nabi, nta ngorane. Kora ibishoboka byose amahanga natatuvuga neza basi ntatuvuge nabi. Reka ndavuge mu Kirundi ciza, amahanga natatuvuga neza n'imiburiburi basa ntatuvuge nabi. Amenye ko turi igihugu kirimo abarundi b'ubuntu, dufise ubuntu. Umurundi burya n'umuntu w'ubuntu. Nuko shetani yari yatunyoshe. Niba babaza ngo none ko Burundi umenga bwarimo abantu b'amashetani, uti hari kera, uti turavyemera ko amashetani yatunyoshe. Mugabo ubu Burundi Imana yarahatse indaro, ubu niho yicariye shetani ntidukorako. Mbwe mu Burundi ico dukeneye n'umutahe nta kindi. Abarundi muce muza tugira umutima umwe. Hariho ibintu bikomeye utabifise igihugu kitapfa giteye imbere, burya nico catunyoshe. Ubwa mbere no kugira ubwenge. Hanyuma ugakora. Mugabo ubwenge bukomezwa n'ubumenyi. Ubanza kugira ubumenyi ugaca ubwinjiza mu bwenge bwawe,
hanyuma ugaca ukora uca utera imbere nta kindi kuko Imana ibindi yarabiduhaye none tuza kuvuga ngo wo guha ubutare ngo wo guha igihugu ciza ngo wo guha ivu ryiza ngo wo guha imvura kandi ubifise hasigaye ubwenge no gukora. Uvyumvise neza mu gifaransa ubu ni science, conscience, travail, ibindi byose turabifise. Ingorane dufise mu Burundi ubwenge ubumenyi baraburose mugahaca habura ubwenge. Umuzirikanyi wacu cumera nk'usinziriye, mukaba muzi yuko rero iyo umuzirikanyi wawe usinziriye, abafaransa bivuze neza ngo science sans conscience c'est ruine de l'âme, n'est que ruine de l'âme. Twebwe mu Kirundi ni bimwe bacavuga ngo urya yarapfuye agenda, siko bivuga mu Kirundi none wowe urashaka kuba umudokiteri angeology ukagenda ntumenye kuri ugatsitara no gutembagara ntumenye ko utsitaye ku butare wize geology uri umudokiteri. No kuvuga yuko wapfusuma musuma mugarukana musuma muzana nico tuba tuvyita gupagasa, muzani wanyu tuze tumenye ico namwe mutumariye. Rero muze mugire urugendo rwiza, muze muroranirwe, abatazaranye n'imiryango muturamukiriza imiryango yanyu yose, kandi mwabwire yuko abarundi tubahezagira guhera kuri jewe. Imihezagiro duhezagira igihugu cacu ibashware mwese y'abarundi bava bakagera. Umurundi wese aze yumve ko aroraniwe ahari hose, Imana izimuhezagire, twese tugume turi umutima umwe. Mu myaka mikeyi Uburundi ndazi neza koko kizokwitwa igihugu c'amata n'ubuki. Murakoze, Imana ibahezagire mwese.